Lilo Flock Church Ministries. Proclaim, portray, and point. Zaburi ya 84. Iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa gititi. Ni Zaburi ya Bene Kora. Umuntu asoma Bibiliya atitonze ntashobora gutangazwa nuko iyi Zaburi yitirirwa Bene Kora. Ariko ku muyuda cari ikintu kidashobora gupasa inaperçu. Kwitwa umwana wa Kora vyasobanurwa nko kwitwa umwana wa Ben Laden. Kubera iki? Izina rya Kora ryibukiriza umugararizo, ryibukiriza rebellion idasanzwe yahitanye Abisirayeli hafi 15,000 kubwa Kora. Rero biratangaje ko Kora tuzi mu gitabo cyo mu guharura dusanga amazaburi ashika ku 11 yitirirwa abana biwe. Reka dusubire aho inkuru itangurira. Mu gitabo cyo guharura cya gatatu dusanga umuryango wa Lewi ushirwa ku ruhande mu buryo bw'umwihariko kugira ngo uze ukorera Imana atemple. Okay? Lewi yari yavyaye abana batatu, umwe yitwa Gershon, undi yitwa Merari, undi yitwa Kohati. Abo bahungu batatu biwe abana babavukako nabo nyene bakora ibikorwa mu rusengero canke mu ihema kuko urusengero rwari rwubaka ico gihe. Kora ni umwuzukuru wa Kohati. Uyu Kora ni umwuzukuru wa Kohati. Kohati akaba ari umwana wa Lewi. Rero abakohati ntibari bemerewe kuba abaherezi. Barashobora gukora mu ihema mugabo ntibashobora kuba abaherezi. Aba abaherezi baba ari abantu banduruka kuri Aroni nk'uko Imana yarabivuze. Abakohati rero bahabwa ibikorwa, bazezwa ibikorwa bisanzwe, ibikoresho byo mu rusengero cyangwa byo mu ihema, kuraba ibitandukanye ko bitonze neza, tante. Hageze yuko bahaguruka Abisirayeli ngo bafate urugendo nibo baterura rya hema ry'ibonaniro. Bari bajejwe ibintu nk'ivyo ariko ntibashobora gutanga ibimazi, ntibashobora kuba abaherezi. Uko umwanya wagenda uhera niko aba bakohati canke Kora mu buryo bw'umwihariko yumva atakunze iryo banga Imana yamuhaye. Yumva nawe yoba umuherezi, yumva nawe yoshika hari imbere gose. Usanzwe nabo barashika imbere ko barahereza mu yandi majambo umwe twita abakorezi, barafasha ibintu bitandukanye. Ariko Imana yasezanye yuko mu ruvyaro rwa Aroni ariho hava abaherezi. Hatangura kuvuka ishari muri bo. Mu byukuri uyu Kora ni umukuze direct wa Mose, ni umukuze direct wa Aroni. Atangura kugira ishari muri we. Mu gice 16 cyo mu guharura atangura rero kuzana ikirobere, ufundika ibirobere byatanguye kera. Atangura gushusha abandi bakuru 250 baja inyuma yiwe bafatanije n'abahungu banduruka kuri Rubeni, Datani, Abiramu n'uwitwa Oni. Bose bafataniza hamwe n'abakuru 250 bagumura ishengero ryose, bavuga yuko Aroni na Mose bihereza ububasha batabereye, bigira ibihatari. Birakomera gose cyane, ikiroberi kirakomera gose cyane gushikaho Mose yumvise ababaye gose. Mose abarira Kora ati, enda nimwumve yemwe Balewi, mbega mwabigize ivyoroshe ko Imana y'Abisirayeli yabarobanuye mu ishengero ry'Abisirayeli bandi kugira ngo ibiyegereze ngo mukore igikorwa cyo mu ihema ryayo, ari we Uhoraho, ngo muhagare imbere y'ishengero guhereza ivyaryo. Ko yabiyegereje mwe nabi wanyu bose b'Abalewi, none mutaye ko murondera n'ubuherezi nabwo. Mutaye ko murondera ubuherezi nabwo. Erega Uhoraho niwe mugararije mwe nabo mfatanije bose. Nawe Aroni niki aho mu mwidodombera. Hano no dusanga Mose avuga ati, mwari mukwiye gufata niba ko ridasanzwe kuba mwarashizwe ku ruhande kugworaho mukazezwa ibango, naho iryo bango litandukanye kumbure n'ici Imana yavuze kuri Aroni. Ariko Kora aranka gose cyane. Murazi ingene inkuru irangira. Mose arabara gose cyane kuburyo Uhoraho nawe yararatse gose, aravuga ati, reka ndabahonye. Mose abwira Abisirayeli bose ati, ndabasavye mwitandukanye n'ahantu hari
mahema y'abo bantu bagararije. Mose aravuga ati aba bantu bagararije nibapfa urupfu gupfa bategezwa gupfa, mugani bapfa urupfu rusanzwe sinzoba narahamagawe n'Uhoraho, ariko ni isi niyuguruka ikasama ikabamira n'ivyabo byose n'imiryango yabo yose, aho vy'ukuri niho muzomenya ko Uhoraho yampamagaye. Kandi nuko bica bigenda murabizi, isi ngo irasama iramira abo bantu bagararije. Mu nyuma b'Isirayeli baranahaguruka gose cyane, bamaze kubona ko babakuru 150 bapfuye, bamaze kubona ko Kora, Datani na Abiramu na Oni bapfuye, nabo babandanya ko umugera waramaze kubinjira mu bugararije. Nabo nyene Uhoraho araziriringa yicamwo abantu hafi 15,000. Iki cari ikintu cagumye muri memoire y'Abisirayeli, ku buryo uvuze Bene Kora bumva yuko ari citiranwa c'umuntu yazanye umugararizo ku buryo ahitana ubuzima bw'abantu benshi gose cyane. Alors muri Zaburi rero igituma dutangara nuko twari twiteze yuko abana bose bakora bapfuye, kuko igihe isi yasama yamumiranye n'ivyiwe vyose haya mu gice 16. Ariko dusanga aho amazaburi yitirirwa Bene Kora vyagenze gute? Dusanga mu gitabo cyo guharura 26 ku murongo wa 11 batubwira yuko abana bakora bobo ils ont survécu, bobo ntibashoboye gupfa. Umuntu aca yibaza hari habaye ikigabasha. Kumbura abana Bene Kora cagiye Mose ariko arasemerera avuga ati turabasavye mwitandukanye muje kure y'amahema y'abo bantu bagararije. Kumbure biritubwira ngo abiseri ngo baravuga ijuduru bahunga baja kure, barabona ko Imana igira ikora ikintu kidasanzwe kandi yari yaratse. Kumbure abana bakora baritandukanije na se wabo, baravuga bati twebwe ibintu vya papa vy'umugumuko byo kugarariza Imana, byo kugarariza abarongozi, twebwe vraiment ntiturimwo. Kumbure baca bahungana n'abandi b'Isirayeli bose baja kure y'ihema rya papa wabo. Uko niko kumbure bakiza. Uko riko dusanga ku murongo wa 11 cyo 26 batubwira yuko abana bakora bobo batapfuye. Ariko murumva ko naho batapfuye wabaye umuryango urimwo agasembwa, urimwo isoni no gutetegwa. Alors ni gute dusanga amazaburi atari make kuva ku Zaburi ya 42 ya yindi dukunda ngo nkuko impongo ihuzagizwe kurondera niko n'umushaha wanje kurondera, yanditswe na Bene Kora. Zaburi ya 44 gushika ku Zaburi ya 49 n'amazaburi ya Bene Kora. Hanyuma Zaburi ya 84 gushika ku Zaburi ya 88 usivye Zaburi ya 86 ari ya Dawidi. Kuva kuri Psalm 84 gushika kuri Psalm 88 ayo se n'amazaburi ya Bene Kora. Vyagenze gute ko dusanga abana Bene Kora barahindutse, barabaye abandi bantu, ari abantu bakunda Imana, bayubaha, batandukanye gose na se wabo. Usonye amazaburi 11 yitirirwa Bene Kora canke yanditswe n'abava mu ruvyaro rwa Kora, usanga ari amazaburi arimo guca bugufi, arimo gushima, bitandukanye na kamere ka papa wabo. Amazaburi arimo kwiyegurira Imana, amazaburi arimo kwifuza Imana. Hari ikintu rero cabaye, aba bana baritandukanye na se wabo ku buryo n'Imana yabagiriye ubuntu, irabanagura kandi ibasubiza mu icubahiro. Ugerageje kuraba aya mazaburi make dusanga abana Bene Kora babandanije babaho. Samweli tuzi nk'umuherezi nawe nyine aturuka mu muryango wa Kora, dutangura kubona Imana imubwira ibakwe aba umuherezi. Mu nyuma rero dusanga mu gihe ca Dawidi mu ngoma ya mbere kuva ku gice 9 uhereye ku murongo wa 19 kugusha mu wa 23 dusanga Bene Kora baragizwe abantu bazigama amarembo y'urusengero kuva mu ngoma ya mbere 9 kuva mu 19 kuja ku murongo wa 23. Hano dusanga rero Imana ihagurutsa kandi igatera iteka Bene Kora ku buryo aba worship leaders batatu, abarongora abandi mu byo guhimbaza batatu bariho mu gihe ca Dawidi muri ya orchestre y'umwami Dawidi. Umwe muri bo yanduruka mu muryango wa Kora, Hermani azafu yava mu muryango wa Gershoni, Yedutuni ari we Etani yava mu muryango wa Merari, ariko Hermani yava mu muryango wa Kora. Dusanga rero hari ikintu kidasanzwe cabaye kugira ngo Bene Kora bahinduke abantu bahimbaza Imana, baciye bugufi, bakunze Imana kandi batandukanye
na se wabo. Hari imirongo mike iyi Zaburi ntitwoyivuga ko yose, ariko twari ko turashingira intahe ubuntu bw'Imana bunagura iyo witandukanije n'umugararizo uwo ari wo wose. Imana ko ikunagura kandi gasoka rigagutera iteka ryo guhagarara imbere yayo ukayikorera. Hari imirongo itandukanye ngahayerekana ingene habaye impinduka idasanzwe mu ruvyaro rwa Bene Kora. Umurongo wa mbere bano bana bavuga ngo ndakunda amahema yawe mu buryo budasanzwe. Umurongo wa kabiri ngo ubugingo bwiwe bwose buraryohererwa kuba imbere y'Imana, kuba guserva. Urabona ko hahindutse mu buryo budasanzwe. Ku murongo w'icumi wowe uratangaje kubera utandukanye n'inyifato ya papa wabo. N'umurongo uvuga ngo jewe hako numara imyaka 1000 hanze nopfuma mpagarara hanyene kuri aya marembo, kuko iki nico nyene bari bajejwe. Dawidi yari yabagize abahagarara ku marembo y'urusengero. Ibi ntivyari bisanzwe kubera harimo no guca bugufi ko abandi barinjira nabo bari les gardiens de la sainteté de Dieu. Guhagarara kwirembo bisaba ko bari bahagarariye ukwera kuhoraho. Abandi barinjira bagashikari, ariko bobo bari baje kuraba yuko abari ko barinjira mu rusengero by'ukuri bafise ibisabwa vyose kugira ngo bashobore kwinjira ahera. Uyu murongo wa 10 utwereka yuko Bene Kora bari bamaze kunyugwa n'ikibanza Imana yashimye ko bagira mu rusengero. Uyu murongo kandi wa gatatu uratwereka iyindi mpinduka ya Bene Kora, ningere bakoresha ijambo uhoraho nyene ingabo. Iri jambo ririmo igitinyiro, Jehova Sabaoth. Nashaka kuvuga yuko mu mazaburi rikoreshwa incuro 12, ariko mu ncuro indwi tuzisanga mu mazaburi ya Bene Kora. Iyi kirikiro gikomeye gose cyane ko cerekana yuko Bene Kora bari bamaze kugira ikintu c'igitinyiro c'uhoraho muri bo, ku buryo ijambo uhoraho nyene ingabo Jehova Sabaoth ryari mu majambo bakoresha kenshi mu mazaburi yawo. N'uyu murongo wa 3 kandi nawo nyene uratwereka ingene Bene Kora bari banyoterewe gose kuba ahera, kuba mu rusengero. Nashaka kubibutsa yuko mu by'ukuri ingene vyagenda nuko bose ntibakorera rimwe mu rusengero. Wasanga ingene vyari vyatunganijwe urutonde rwasaba yuko baza, ugasanga mu ndwi 2 gusa rimwe mu mwaka bakaza mu ndwi 2 gusa, akaba aribo baserva mu rusengero, mu nyuma abandi bagaca bakurikira. Rero wacu usanga batamara umwanya munini mu rusengero, ku buryo Bene Kora bitegereje inyoni zarika muri plafond y'urusengero, bumva bariko baradezira kumera nkazo. Baravye ingene hari ivyari hafi y'igicaniro, bati iyo abatwari tumeze nkazo. Aha ku murongo wa 4 bavuga ngo hahigwa abama mu ngoro yawe, kuko bo siko bama. Hari harubatswe ibisagara vy'Abalewi. Ivyo bisagara vy'Abalewi nivyo babamwe, mwe mugaca muza hageze turu yanyu yo guserva mu rusengero. Ivyo navyo vyaba indwi 2 gusa mu mwaka. Wasanga rero Bene Kora nk'akarero baba hirya mu bisagara vya mu mugambo wa Efurayimu, bakaza rimwe mu mwaka bamara indwi 2 gusa. Ibaze bigityoshe gose cyasubira iwabo mu mugamba. Uyu murongo wa 3 n'uwa 4 rero werekana ingene badezira kwifuza kwama bari imbere y'uhoraho. Ibi vyerekana rero impinduka idasanzwe yabaye mu buzima bw'impwemu bw'abano Bene Kora. Muri indwi yose duhakana umurage w'umugararizo wa Kora, twizigire ubuntu bw'Imana bushobora kutunagura. Lilo Flock Church Ministries, proclaim, portray and point.